Turabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana ibiganiro bica kuri Yaga Nawe TV twizera yuko mumeze neza cyane aho muherereye hose. Turi hano kugira ngo dushoboye kuyongera kuyaga namwe amakuru agiye atandukanye ariko aravugwa. Amakuru ni menshi cyane. Turaza kuba tuyahera ngaha mu gihugu cyacu Burundi, tuze kuraba indwi ya gatatu y'iganwa rya Primus League Burundi, turabe uko byari vyifashe ku bibuga bigiye bitandukanye, tuze kuraba ko inkino zaje kuba zigenda. Turaza guca kandi muri equipe nationale intamba mu rugamba, turabe imyiteguro ingene iri kiragenda hariya muri Côte d'Ivoire. Turaza kuva ku mugabane wa Afrika twerekeze ku mugabane wa Buraya, turava mu Burundi twerekeze ku mugabane wa Afrika, turabe gato muri Shane ya 2024 uko vyari vyifashe mu gwaje kuba unatahukana kino gikombe. Tunyaruka twerekeza ku mugabane wa Buraya, aho ariko haravugwa amakuru agiye atandukanye na cyane mu isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinyi ryaje kuba rirangira ku munsi wejo igihe cy'isaha 6 z'ijoro. Tuze kuraba ama transfer yaje kuba akunda na yatashuwe kuba akunda. Twongeye duce no muri ya mahiganwa atanu ya mbere akomoye ku mugabane wa Buraya, turabe uko vyari byifashe, aho imigwi igiye itandukanye yagiye iranyerera itakaza inkino yongera inganya. Rero ni musangwe ikaze muri kino kiganiro, ayo namwe n'ayandi twari tubafitiye. Yaga Nawe TV. Ngaha mu gihugu cyacu Burundi kuri journée ya gatatu ibintu ubona ko bitari vyoroshe na cyane ku mpande zimwe n'izindi. Ni Aigle Noir de Fighters kibandanye kwerekana ububasha bwayo, ubushobozi bwayo na cyane ngaha muri Primus League Burundi, aho ubona ko ku munsi wa gatanu igihe cy'isaha 15 zo ku mugoroba kuri stade Urunani, umugwi wa Aigle Noir de Fighters wari wagendeye umugwi wa Burundi Sport Dynamique, aho waje kuba utsinda ubabaje ukubise nabi ibitsindo bigera kundwi kuri kimwe. Umugwi wa Aigle Noir rero wakubise nabi umugwi wa Burundi Sport Dynamique, ubona ko ni Dynamique idahagaze neza urumaka kuva yatangura zino nkino za Primus League Burundi zino mwaka. Interstars nayo iza kuba itakaza imbere y'umugwi wa Musongati, bayisanze kuri stade Urunani ku munsi wa gatandatu. Rero ubona ko ni Musongati yaje kuba itsinda umugwi wa Interstar, nayo Muzinga Football Club iza kuba itsinda umugwi wa Garage Express. Ni Muzinga uno muguse wegukira igisirikare cy'u Burundi, ubona ko ukibandanya kwitwara neza nyuma yo kuva mu cicaro ca kabiri werekeza mu cicaro ca mbere. Ni Ngozi City yaje kuba itakaza imbere y'umugwi wa Messager de Ngozi, nako wa Rukinzo Football Club, umugwi usanzwe wegukira igipolisi cy'u Burundi. Ni Rukinzo ubona ko ije kuba itsinda urukino rwayo rwa mbere nyuma y'inkino zibiri zose yari yaje kuba izitsindwa. Rero ni Rukinzo yaje kuba ivyigenzamo neza mu gutsinda umugwi wa Ngozi City bawusanze kuri stade Urukundo mu ntara ya Ngozi. Vision FC nayo ubona ko iki kibandanya yitwara neza nyuma yo gutsindwa n'umugwi wa Aigle Noir kuri journée iheruka. Rero ni Vision nako yitwaye neza imbere y'umugwi wa Messager de Ngozi mu kutsinda ibitsindo bigera kuri 3 kuri kimwe kuri stade Urunani ku munsi w'Imana. Vitaro Football Club ibandanya kuja habi, ibandanya kwimbira ikinogo, ibintu aho bitifashe neza no mwaka ku ruhande rwa Vitaro n'abasore ba Gustave Niyonkuru, aho Vitaro Football Club yaje kuba itsindwa igitsindo kimwe kuri 2 vy'umugwi wa Olympic Star. Nayo Flambeau du Centre nayo yaje kuba isubira kubikora neza yiruka inyuma ya Aigle Noir, iza kubitsinda umugwi wa Kayanza United ibitsindo bigera kuri 2-0. Uko rero imigwi ihagaze gushika muri kano kanya wakundwi igira gatatu y'igano rya Primus League Burundi, nuko umugwi wa Aigle Noir de Fighters ufata ikibanza ca mbere n'amanota 9-9, aho zigamye ibitsindo bigera kuri 10. Flambeau du Centre mu kibanza ca kabiri n'amanota 9-9 uzigamye ibitsindo bigera kuri 5. Muzinga Football Club mu kibanza ca gatatu n'amanota agera kundwi n'ibitsindo 2. Olympic Star mu kibanza ca kane n'amanota 7. Bumamuru ubona ko itashoboye kubikina kubera ko yagiye kuba ikina Sekafa Kagame iserukiye igihugu cy'u Burundi inkino zizobera hariya muri Tanzania. Rero ni Bumamuru itashoboye gukina, ariko nayo ubona mu nkino zibiri ifise amanota agera kuri 6. Imigwi ya nyuma
itatu ya nyuma ni Green Maze FC ifise amanota ubusa mu nkino zigera kuri zitatu, nayo umugwi wa Vitalo Football Club mu nkino zitatu nawo nyine ufise amanota ubusa n'ideni y'ibitsindo bigera kuri bitatu. Burundi Sport Dynamique mu kibanza ca nyuma ca 16 n'amanota ubusa n'ideni y'ibitsindo bigera kuri 16. Umugwi rero serukira gihugu Burundi ntamba mu rugamba ubona ko uri kurategura inkino zo kurondera uburenganzira bwo gukina igikombe c'isi kizoba mu bihumbi 2026. Rero ni inkino zibiri bariko barategura, aho ubona ko Burundi buzokina na Cote d'Ivoire kuri stade Abidjan nyene muri Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire izoramuka yakira Burundi ku itariki zitanu ku masaha 3 z'ijoro ngaha iwacu. Ni Uburundi rero buzotana mu mitwe n'igihugu ca Cote d'Ivoire. Ubona ko ni imyimenyerezo yaje kuba itangura, aho abakinyi bagiye batandukanye bamaze kuba bashikariya mu gihugu ca Cote d'Ivoire, aho bamaze kuba batangwa n'imyimenyerezo bari kumwe n'umumenyereza mukuru Sangwa Patrick. Urundi rukino bazurukina itariki 9 z'uko no kwezi nyene turimo abazokina n'umugwi serukira gihugu wa Gambia. Rero no kurindira tukaraba uko bizoba bimeze, uko abasore bazoserukira igihugu cy'u Burundi ko bazokwitwara muri zino nkino bari kumwe n'umumenyereza wabo Patrick Sangwa. Yaganawe TV. Muri Afrika reka twerekeze ku mugabane wa Afrika. Ni higanwa rya Shane rya 2024 riko rikinwa uno mwaka muri 2025. Rero ni igihugu cha Maroc ubona ko caje kuba cigenza neza nyuma yo gutwara edition zitatu zikurikirana, inshuro zitatu zikurikirana kino gikombe cha Shane. Ni mu 2018, 2022 ndetse no mwaka wa 2024. Umugwi serukira gihugu wa Maroc ubona ko waciharije kino gikombe. Rero ku munsi w'Imana ubona ko waje kuba utsinda umugwi serukira gihugu wa Madagascar, aho ubona ko na Madagascar muri edition heruka yagarukiye muri demi finale no mwaka wagarukiye mu rukino rwa nyuma rwa final. Rero baje kuba batsindwa n'umugwi serukira gihugu wa Maroc ibisindo bigera kuri bitatu kuri 2. Rero ni Madagascar yaje kuba isezererwa gutyo, Maroc nayo itahukana kino gikombe cha Shane. Ikibanza ca gatatu rero caje kuba gitahukanwa n'umugwi serukira gihugu wa Senegal utsinze umugwi serukira gihugu wa Sudan. Ayo rero niyo makuru yarahari nga ku mugabane wa Afrika. Reka tuze twerekeza n'ingoga ku mugabane wa Buraya, aho hari amakuru agiye atandukanye na cyane muri ya mahiganwa 5 ya mbere ku isi. Yaganawe TV. Ibintu ni vyari vyoroshe muri English Premier League. Abona ko imigwi imwe yaratsinze, iyindi iranganya, iyindi irashobora gutakaza. Abona ko rero ni ibintu bitari vyoroshe na gatonya. Umugwi wa Chelsea the Blues ku munsi wa gatandatu, umugwi wa Chelsea the Blues ubona ko waje kuba witwara neza imbere y'umugwi wa Fulham, baza kuba bayitsinda ibitsindo 2-0. Wolverhampton Wanderers iza gutakaza imbere y'umugwi wa Everton, aho bayitsinze ibitsindo bigera kuri 3-2. Tottenham Hotspur nyuma yo kwigenza neza mu nkino zibiri ziheruka ku rukino rwa gatatu baje kuba batsindwa n'umugwi wa Bournemouth, nawe waje kuba utakaza inkino zibiri za mbere muri Premier League. Sunderland yaje kuba itsinda umugwi wa Brentford. Manchester United nyuma yo kuba mu bihe bitari vyiza baje kuba baronka amanota 3 yabo ya mbere muri uno mwaka batsinze umugwi wa Burnley ku munota wa 96 niwe waza kuronka penalty igitsindo ca gatatu. Ubona ko ni Burnley yari yananije umugwi wa Manchester United nyuma aho bari bamaje kuba banganya ibitsindo bigera kuri 2-2. Leeds United ku munsi wa gatandatu iza kuba inganya n'umugwi wa Newcastle United. Ku munsi w'Imana West Ham na Nottingham Forest, ubona ko ni West Ham yaje kuba ikora mu jisho
uno mugwi wa Nottingham Forest West Ham reza gutsinda ibitsindo bigera kuri 3-0 umugwi wa Nottingham Forest. Manchester City iza kunyerera imbere y'umugwi wa Brighton and Hove Albion, aho uwo mugwi wa Brighton aje kuba utsinda umugwi wa Manchester City na Pep Guardiola ibitsindo bigera kuri 2-1. Arsenal urukino rwarundiranywe n'abatari bake yakigwa n'umugwi wa Liverpool kuri Anfield Road Park. Ubona ko ni match itari yoroshe ku mpande zose, match yari komeye, match yarimo inguvu nyinshi no kwitanga, ariko biza kurangira abasore ba Michael Arteta baje gutakaza imbere y'umugwi wa Liverpool na Arne Slot igitsindo kimwe, aho caje kuba cinzizwa nuno Munya-Hongria ariwe Dominic Szoboszlai kuri kufra nziza cyane yaje kuba atera, gutyo Liverpool tahukana amanota 3 imbere y'umugwi wa Arsenal. Urukino rwaje kuba rusozera indwi igira gatatu ya Premier League ni urukino rwahuje Aston Villa ndetse n'umugwi wa Crystal Palace, aho umugwi wa Crystal Palace waje kuba utsinda umugwi wa Aston Villa ibitsindo bigera kuri 3-0. Muri Espagne naho nyine ibintu byari byoroshe na gatonya, ni turaca mu nkino ariko zari zikomeye ngaha mu gihugu ca Espagne, nitwo zivuga zose. Ni Atletico de Madrid ubona ko yaje kuba isubira kunyerera, aho ubona ko n'abasore ba Atletico Madrid bari kumwe na Diego Pablo Simeone umumenyereza wa amariye igihe ibintu bitari ko biragenda neza kuva uno mwaka utanguye. Ni Diego Pablo Simeone amaze kuba aronka amanota agera kuri 2 gusa mu nkino zigera kuri 3, aho urukino rwa mbere aje kuba barunganya, none baje kuba batsindwa n'umugwi wa Espanyol Barcelona. Rero urukino rwa gatatu nabo baje kuba banganya nuno mugwi wa Deportivo Alaves, aho urukino rwa kabiri nago barunganije n'umugwi wa Elche. Rero ni Diego Pablo Simeone atari mu bihe vyiza cyane, yaje kubatangwa ino sezo amerewe nabi cyane muri La Liga. Real de Madrid nayo yaje kuba yigenza neza cyane imbere y'umugwi wa Mallorca mu rukino rutari goroshe, aho baje kuba batsinda ibitsindo bigera kuri 2-1 babifashijwemo na Arda Güler ndetse n'umukinyi Vinicius Junior yaje kuba yinjiza igitsindo kigira kabiri ku ruhande rw'umugwi wa Real de Madrid, gutyo Real Madrid ishobora gutahukana amanota 3 imbere y'abakunzi babo kuri Santiago Bernabeu. FC Sevilla iza gutsinda Girona ibitsindo bigera kuri 2-0. Real Sociedad nayo ubona ko yaje gutembagana imbere y'umugwi wa Real Oviedo, iza kuba ibatsinda igitsindo kimwe ku busa. Atletico Club de Bilbao ubona ko nayo yaje itavyoroshe, izikenyeye yaje kuba itsinda umugwi wa Real Betis ibitsindo bigera kuri 2-1. Nayo umugwi wa FC Barcelona ku munsi w'Imana nawo waje kuba unyerera, uza kubunganya n'umugwi wa Rayo Vallecano ku munsi w'Imana igitsindo kimwe ku kindi. Ubona ko ni Barcelona yaje kuba yinjirizwa none uwo mukinyi Lamine Yamal biciye kuri penalty. Nayo mu gihugu c'Ubudagi naho nyene ibintu ntivyari vyoroshe na gatonya, na cyane ku migwi yari komeye. Ni Bayern Dominique yaje kuba itsinda umugwi wa Augsburg ibitsindo bigera kuri 3-2. Borussia Dortmund nayo iza gutsinda umugwi wa Union Berlin ibitsindo bigera kuri 3-0. Nayo Bayer 04 Leverkusen yaje kuba inganya n'umugwi wa Werder Bremen ibitsindo bigera kuri 3. Kubindi mu Faransa muri Ligue 1 nuko umugwi wa Lyon waje kuba utsindwa n'umugwi wa Marseille ku munsi nako Lyon yaje kuba itsinda umugwi wa Marseille. Nayo Monaco iza gutsinda Strasbourg umukino utari goroshe ibitsindo bigera kuri 3-2. Paris Saint-Germain itsinda Toulouse ibitsindo bigera kuri 6-3. Ubona ko umugwi wa Paris Saint-Germain waje gukubita utorohera umugwi wa Toulouse. Ni urukino rwaje kuba rusozera n'urukino Lille yaje kuba itsinda umugwi wa Lorient utawabariye ibitsindo bigera kuri 7-1. Mu gihugu c'Ubutaliyano niho nyene ibintu bitari vyoroshe. Ni Inter de Milan yaje kuba itsindwa n'umugwi wa Udinese ibitsindo bigera kuri 2-1. Nayo Lazio Roma iza gutsinda itavyorosha umugwi wa Hellas Verona ibitsindo bigera kuri 4-0. Juventus de Turin nanye yaje kuba yigenza neza, iza gusubira gutsinda umugwi wa Genoa. Nayo Naples itsinda Cagliari. AS Roma itsinda umugwi wa Pisa. AS Milan itsinda ibitsindo 2-0 umugwi wa Rech. Rero reka tuze twinjira mu nkuru z'ama transfer canke mu isoko ry'igura n'igurisha imbere yuko ryugagwa, turabe amwe mu ma transfer yaje kuba aba ku mugabane
wa Buraya. Yaganawe TV. Mu makuru y'igura n'igurisha imbere yuko isoko ry'abakinyi ryugagwa ni Manchester City ubona yuko yaje kuba yinjiza uno munyegori ariwe Gianluca Donnarumma avuye mu mugwi wa Paris Saint-Germain nyuma yaho no munyegori atari karahuriza kuri imwe n'ibindi n'uburongozi bw'umugwi wa Paris Saint-Germain aza kuba rero ahitamwo kuva muri uwo mugwi aho yaje kuba anasezera abakunzi b'uno mugwi rero ni Gianluca Donnarumma aje kuba yerekeza mu mugwi wa Manchester City nkuko uno mugwi uhejeje kuba ubitangaza ko uheje gusinyisha uno munyegori Gianluca Donnarumma bamukuye mu mugwi wa Paris Saint-Germain ku miliyoni zigera kuri 35 aho nyene muri Manchester City bona ko baje kuba barekura uno munyegori wabo Ederson Moraes aho agiye gusinya mu mugwi wa Fenerbahce mu gihugu ca Turkey vyamaze no kuba birangira ku miliyoni zigera kuri 14 mu mugwi wa Manchester City nyene ni inkuru zitari nziza ku bakinyi babo bagera kuri babiri ni Ryan Cherki yaje kubagira ikibazo c'imvune ndetse na mugenzi we Phil Foden rero ni bihe bitari vyiza abakinyi ba Manchester City nabonye nako barakogwa ko ni mvune ni Emmanuel Akanji nawe no mu defenseur wa Manchester City yaje kuba yimukira mu mugwi wa Inter de Milan ku ntizanyo ariko mu gihe umugwi wa Inter de Milan wo mushima ukazoca utanga amahera angana n'imiliyoni 15 kugira ngo ashobore kumusinyisha rero intizanyo yo ikaba yatwaye miliyoni 2 kugira yerekeze mu mugwi wa Inter de Milan muri Liverpool nyuma y'igihe kitari gito hari zuguru kubijanye n'umukinyi Alexander Isaac rero ubona ko umugwi wa Newcastle aje kuba ugondozwa uza kuba wakira miliyoni zigera kuri 30 130 z'amarivre sterling zababa hafi miliyoni 150 z'amanyaburaya rero Alexander Isaac yamaze kubasinya mu mugwi wa Liverpool ubona ko ni Liverpool bandanya kwiyubaka rero Isaac yahawe nimero zigera ku 9 mu mugongo nizo agiye kuba yambara muri uno mugwi wa Liverpool indi transfer yaje kuba yanka ku kanyuma nino kapitene wa Crystal Palace yagiye kuba yerekeza mu Liverpool nyene uno mu defenseur Mark Gehi nawe nyene ubona ko vyaje kuba vyanka nyuma yaho umugwi wa Crystal Palace utashoboye kuba uhuriza kuri imwe n'ibindi na Igor yaje kuba yerekeza mu West Ham rero ni Crystal Palace yaje kuba ihagarika igurishwa rya Mark Gehi mu mugwi wa Liverpool izini transfer zashoboye kuba ziba ni Lois Openda uno musatirizi numero 9 wa RB Leipzig yaje kuba yerekeza mu mugwi wa Juventus de Turin nayo Garnacho ava muri Manchester United yerekeza mu mugwi wa Chelsea de Bruges bona ko nayo ibananya kuba yibaka buke iyindi transfer twababwira ni ntizanyo ya Chelsea yerekeza mu mugwi wa Bayern Dominique ariwe Nicolas Jackson uno munya Senegal nawe amaze kuba ashika mu mugwi wa Bayern Dominique aho agiye kuba yambara nimero 11 Yuan Wissa abenshi muramuzi mu mugwi wa Brentford nawe tayari vyamaze kuba bihera yiyunze n'umugwi wa Newcastle United rero ubona ko Newcastle nayo ibananya kwiyubaka uko bukeye uko bwije Harvey Elliott yamaze kuba sinya mu mugwi wa Aston Villa avuye mu mugwi wa Liverpool nayo Rasmus Hojlund yamaze kuja mu mugwi wa Naples avuye mu mugwi wa Manchester United ubona ko ni ntizanya ariko bashobora kuzoca bamugura mu mwaka uza rero amakuru yanditko hereza ko niyirukanwa ry'uno mugabo Erik ten Hag mu mugwi wa Bayer 04 Leverkusen nyuma yaho ashoboye kunganya n'umugwi wa Werder Bremen ibisindo bigera kuri 3 kubindi nyuma yaho umugwi wa Werder Bremen warashoboye kuburonka ikarata itukura nawe afise insinzi ibitsindo bigera kuri 3 ariko Werder Bremen iza kuba ibigombora gutyo baza ko banganya ikiba intandaro yo kwirukana Erik ten Hag muri no mugwi wa Bayer 04 Leverkusen ariko si wenyene ni Jose Mourinho de Special One nawe yaje kuba yirukanwa n'umugwi wa Fenerbahce waje kumwirukana rero ni Jose Mourinho nawe atakibandanije amenyereza uno mugwi wa Fenerbahce undi menyereza yitworangiriza ko yaje kuba yirukanwa muri no weekend ni Ole Gunnar Solskjaer uno nawe nyine yaciye mu mugwi wa Manchester United yaje kuba yirukanwa nuno mugwi wa Besiktas wo mu gihugu ca Turkey rero reka tubashimire mwebwe mwese mwashoboye kudutega yompi kuri no makuru inkino twabashikiriza no munsi
ariko kandi tubibutsa kubandanya mugira s'abonner subscribe canke commenter ama partage ama like byose tuba twikeneye tuba duhari ku bwanyu namwe muba hari ku bwacu rero naho ubutaha mu kiganiro kizokurikira hamwe na